uyu Agatongwasa avuga je sinumva bavuga ngo Evariste n'umugenocide none ko nasiguye iyo bavuye aba FDD bakiri mu ishamba bishe abantu banganike ariko abantu ntitwabanye twifuza yuko igihugu gitera imbere none igihe hadutse indyane mu 2015 bamwe twahurira duhora inyuma y'ibiganiro burya or micro twaravugana ati yamara ibintu nubwo mvuga ku radio kujya mukanka kwemera ko umwotsi uri kurafumba burya tuzohunga twese none benshi ntitwahuriye mu buhungiro aba frondere ntituri kumwe mu buhungiro ntibahunze barahunze bari rero kuza gukora kwitama ku muntu cyane kurondera kumwagiriza ibintu bitari ivyo Reynold Butari ibi nta promotion nimwe jewe jibe niyo nkuru ranzi nta promotion noza kugirira umuntu nkora umwuga hanyuma byo naba binateye n'isoni n'umuntu yoza kuza kusigura ngo rero ngo kubera ko Agatongwasa ngo hariyo imanza zitegezwa gucibwa hari n'izitarahera hariho na mechanism menshi abarundi turazina niyo twavuye abari ku butegetsi n'abataburiko abashobora kuba bafise ivyo bagirizwa bemanze canke batemanze abashobora kuba bakekwa gushika no munsi genda mufata nko arakekwa nimba kekwa ubwo hari izindi nzego canke dukeneye umuntu akiza aje aronka iciyumva nkuko wampaye ijambo Reynold ni nkuko wampaye ijambo ni umuntu ejo yo kwagiriza ati kubera iki Gilbert niyo nkuru wamuhaye ijambo kandi uzi nubwo ari umumenyesha makuru ari kurinde ari kuri manda yande yo kwagirizwa kudeta none iyo kudeta iyo mu 2015 kumbure ko reka ndabirekere ngira yawe David Novisi ariko arandika ibitabo hariho nabandi bariko baragira amatoza cyangwa bariko barandika ibitabo ku vyabaye ku 2015 mugabo ndakubwira ikintu kimwe mu 2015 uno munsi kuba nisanze mu buhungiro iyi myaka yose ntisanga ku rutonde nta nama nimwe yizo kudeta mwumva niyo zateguriwe ntahonzi mugabo icyonzi coba cyatumye njya kuri rujya rutonde nuko nahamagaye mwijoro mpamagara ndi narahamagaye abategetsi gaciye ubwenge ministre gaciye ubwenge narahamagaye nyakwigendera Cyrille Ndayirukiye general ujya mubona yitavye Imana imwakire n'umugabo ariko nahamagaye kubera iki nuko amaradiyo muvyibuke neza kuwa 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 imyiyerekana yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu igiye gutangura amaradiyo yigenga yaragize iki baraje kurondera kuyugara bahereye kuri RPA hari sayini mwarabonye amashusho no baracyahari ivyemezo birahari ico gihe umushikiranje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana hariho abatwara iperereza hagati mu gihugu hari umushikiranganje wo kumenyesha makuru yitwa Tarasisi Nkezabahizi hariho n'umushikiranganje w'umutekano abo bose baraza jewe naye nahejeje hagataho nari nahejeje ikiganiro mu gitondo cyitwa utereriki Pacifica ringa Imana yaramutabaye ico gihe ariko araza kuvuga kuwa gatandatu kuwa 2023 ndamukiza twagize ikiganiro muri ico kiganiro mbere Agatongwasa yarahari turamubaza no kubibazo bijanye n'abazoza kwitaba imyerekano arafise no kuntu yishuye ariko ivyo sivyo ngaruka ko bukeye nkora ikindi kiganiro ico gihe nta bantu bari bazi iyo Pacifica ari ariko bamwumvise mu kiganiro ariko bashatse no kuza kumufatira mu kiganiro sizingine muhemu yera niko novyita je ndasenga ndizeye ubushobozi bw'Imana muhemu yera yarabateye uruhumye babanza barasubira inyuma ikiganiro kirahera batagihagaritse bagaruka kumurondera yagiye baramubura nasubiye guhamagagwa ndi mu rusengero gusenga yuko abanyagihugu buziye ku iradiyo bagira abayugara ico gihe Bob Rugurika twari radio yari yaranyizeye aranshinga amabanga inyuma yuko Serge Nibiza atangiye imihoho nije natwara chef de programme barampamagara bati buriya iradiyo bagira abayugara nagiye ntazambaye abapolisi baranzibira ndibuka ntuzeye uyu Innocent Muhozi abantu bagomba kumufata nabi gushika hagashavu kamfata ndavugira hejuru mbwira umushikiranganje Edouard ati mureke uyo turamuzi yinjire barabireka mu nyuma barinjiye turagira inama hejuru
aba officier de police abashikiranganji turagira inama muri salle ya redaction. Inama yari kumwe twari kumwe n'abagenzanje bari bahari bakora dimanche André Paris ndi mu rukundo bari bahari ba Karine Fyiroko n'abandi baza gukora muri redaction bateza kuvuga amakuru uwo musi. Hanyuma ico gihe Bob Rugurika bariko baramurondera bagomba kumugirira nabi. Hanyuma bumva ntibikunze basubira inyuma. Twaronse amakuru yuko ku Kirimba habaye inama ku mugoroba. Izo nama zabaye inkuru nziza arabwiye ati gute iradiyo bananira kuga. Mwarabibonye vyaciye biba kwa 27 bukeye twari dufise synergie kuri Maison de la Presse. Adolphe Nshimirimana nyakwigendera umuhisi niwe yaranse kwinjira muri Maison de la Presse muga yarungitse uwatwara igipolisi muri meri n'ingabo. Aba journaliste bari live muri studio bariko baravuga babasohoye babakubita amakofi utarariye n'agasuzuguro kenshi. Ico gihe uwo musi après-midi ku muhingamo niho baje kugara RPA barayugara. Mwaravyumvise ingene vyagenze bayugaye mugabo bari bafise umugambi wo kuyiturira. Bamaze kuyugara indwi imwe iheze na manifestation zitaratangura tumenya ko bagomba kuyiturira. Twabimenye gute? Nuko hariho murumva ko twari twarasanzaye sinzi ngene barose nimero zanje narondewe baciye ku mugenzi wanje twe tuze na nyaba ku Mutangasi wo mu Katolika je sindi mu Katolika ndi umuntu wa Apostolique baramurondera ati hari umupatira ukeneye katedrale ngenda katedrale shise katedrale ati niwe witwa Gilbert niyo nkuru te kumengejwe ntimusa ntijewe. Hanyuma ati si burya sigenda gukeneye mugabo urafise ukuntu untwara ahantu mu Kinama ntego ati umuntu agukeneye n'uwo mu Kinama dagenda ahantu muri mu Kinama muri Eglise Katolika ya Kinama ndinjira mara amasaha 2. Ico gihe amabarabara yose yari yugaye hari byari binagoye kugira uve muri centre ville ushike mu Kinama yaramangendera hari mu gihe cy'imyerekano. Uwo mupatiri arambwira ati sinzi ngene bigenda ariko dufise amakuru yuko iradiyo bagomba kuzoyiturira bakoresheje poudre bayiturire n'ibintu byose biriyo. Ntabwo ivyo wewe wabikuye arambwira ati umenyesha amakuru muga ntabwo ndabikubwira byose ariko amakuru ndakesha bararokirisa abantu bazoza kwiturira muri abo hari mwene wacu wo mu Cankuzo yaje kurondera kumpa amakuru. Hanyuma nashaka nimba ufise abategetsi abo wotabariza ubabwire. Ico gihe naragiye ndarondera wari dafi ico gihe niwe yari hafi kuko ndababwiye ko Bob Rugurika ari mu kinyegero buriya bamurondeye kumugira nabi kuva kera. Hanyuma ngenda kuraba uwitwa are nta mahungiro niwe yari dafi wacu ndamubwira nti buriya nagomba kukubwira hari ibintu bikomeye iradiyo bagira bayiturire bigende gute. Nta kindi twari dufise dukora. Ico nakoze niki nagiye mu isanganiro no muri bonesha nibo bari bagikora naho nyene ama antenne ya ruguru nibutsa abadukurikira twari dufise burya ama radio privé menshi yarafise ikibazo kugira ruguru batwumve twaca kuri antenne ya RTNB Nyemanga. Iyo antenne rero bari baradufungiye kubera ko baremeye RPA barayugara mugabe izisigaye nazo zasamirana mu kiyaya Cimbo hafi gusa ntizashika ruguru. Rero ico nakoze niki nagiye kubivugira muri bonesha mwisanganiro no muri Renaissance zari cyumvikana mu kiyaya. Ariko urumva uwo mugambi wo guturira ntiwari wahavuye. Twaravuze ndahamagara ministre gaciye ubwenge aracyari muzima umunsi umwe yabemere kuza mu kiganazo ivuga ndamubaza nti nyakubaha ministre sinzi wo twokwitura mugabo wewe ujejwe umutekano n'igisirikare dufise amakuru yuko iradiyo bazoyiturira uko nuko bimeze uko ayo makuru yafise ati ashobora kuba ariyo. Urumva umusirikare akuze ntiyemeza canke ngo ahakane mugabo warumva yuko ivyo bintu abizi. Rero kuba iradiyo yaraturiwe ku wa 13 igenekezo rya 13 rishiri rya 14 ndamukiza ya Rusama inyuma y'indwi zibiri ivyo ayo makuru tuyavuze murazi yuko haci habiye kudeta ku munsi wa kudeta le 13 mai 2015. Abanyamakuru benshi kubera ko twari twarabuze ico dukora murazi ico twakora benshi abamaradiyo yugawe twahurira kuri Maison de la Presse kuvugana ukuntu twokwifata twebwe ivya kudeta twabonye abantu
abantu isinzi bava ku Musaga n'amabrende yinjira muri centre ville, abantu bari buzuye ahantu hose bakoma induru, duhamagagwa n'abantu RPA kuba yizi ahantu yari iri hariho ahantu amabutike abantu badandaza ivyuma, hari amastation y'igitoro, hari alimentation, abantu bari bafise amatelefone yiwacu badutelefona ati yamara abanyagihugu bariko barabomora portail, bariko barabomora grillage, bariko barurira kuntuze, duhaguruka tujana nabo twakorana bamwe twari kumwe kuri Maison de la Presse, niho twaje tuva kuko niho twari turi, ntitwari turindiriye ngo haza kuba kudeta, ntayo ayo makuru nayo twari dufise, mugabo twarahura kugira ngo twumvikane inyifato twogira mu bijanye n'iyo periode batwugariye tutariko turakora. Hanyuma twaragiye dusanga bariko barabomora, dusanze bariko barabomora tuti nimureke kubomora nibiki, ati ugurura, mutuguruye turahaturira. Ico gihe ndibuka haci haza Sirenda yirukiye afise abasoda bani nyuma na pick-up, abwira abantu bose ati igira inyuma, hanyuma arambaza ati nibiki murashobora kugura, twamubwira tuti umviriza twe ntituzi vyabaye kubera kimwe mu dusaba, ahavuga ati ugurura nimwugurure. Hanyuma ndamubwira none ugomba twugure tugira iki, ati mwugurure muvuge, kuko ico gihe abantu bari mwibarabara muri bonesha mwisanganiro no muri televiziyo Renaissance bazi bamaze kuvuga sahindwi yuko guhera sahindwi saa munani yuko habaye kudeta, tugiye gushika Reno Dutari twebwe RPA yatanguye kwemeta gusamirana isaha nk'isaha 9, naho nyene ndabaza Sirenda yirukiye erega ivyo byose muriko muravuga iradirugaye baratwugariye ntibikunda, ati birakunda nutegerezwe niwugare nimwugurure. Ikimenyetso kimwe conyereka yuko mwe mufise ubutegetsi mushobora kuduha ordre mutaturashe yuko twugurura radio niki, ati ushaka iki, telefona antenne abasirikare bararira antenne inyemanga, ubabwire batwugurure emeter z'amaradiyo yose, hanyuma nitwumva turiko turasamirana, kuko twarashobora kubona dukoresheje RPA yasamirana kuri 93.7 i Bujumbura, twasamiranira kwijana n'indwi n'igice kimwe kuri FM ruguru, nitwumva ko vyuguruye aho ni sawa, araba telefona akoresheje ni telefone y'akazi kiwacu fixe, barugurura, niho ruguru hamenyekanye ko habaye kudeta i Burundi. Yamara aragenda agiye, Imana ishimwe, urumva yaragiye, dusigara twari bake, dufise aba journaliste batatu, kugurura antenne, kuvuga ibiriko biraba. Cengiye kuri aeroport nahaswe gupfira kuri Brarudi n'ubutwara garde présidentielle, gusa ico gihe nibaza ko nakijijwe n'imodoka y'umukorege yarayimenye, sinirirwa ndavuga amazina. Hanyuma arambwira ngo ninde yabahaye uruhusha bwo kugurura, nti twebwe mu kugara baje bafata inkoho bagomba kutwica, batubwiye ko twugara. None umunsi abaje kugurura baje bafise inkoho badusaba naho nyene kugira iki, kugurura. Hanyuma n'abanyagihugu bagomba kutwononera ivyuma, urumva nico cyatumye twugura ngo genda mu turindirire hajya. Subiyeyo kw'iradiyo uko vyagenze nibiki, mbabara nuko Sirira atakiriho, nahamagaye Siriro nti je ko bagomvye kunyicira kuri Brarudi ngo ngiye kugira kuri aeroport reportage en direct, nibiki vyabaye, ibi bintu biriko biraba nibiki, ko utwara garde présidentielle je ntari bwegenda namuhura, mugabo numvise nzi n'izina, akambwira ati genda uhagare hajya sisange ntimupfeho kandi bandanye mukora, abo babahaye kuvuga ko mukora bababeshe. Ariko ubunyese ndabigisigurira, abasoda bahanganye kuri aeroport bagira barasana, nugushikunda cyiyumvira n'ingene nakasi imodoka abazi aeroport hariho ingene winjira n'ingene ugaruka. Imodoka bambwiye ati ufise 45 secondes canke tukurase, vangahe inyuma hahagaze ama pick-up y'igisirikare, imbere hari barriere, imodoka nayicishije mu mugazo ndayiduza mbona iravuyeyo. Sinzi ico gitangaza no sindacumva, kuko imodoka y'ivoiture automatique idafise traction kuyicisha mu mugazo ikaja mu kibarabara ikaja mu yindi sanse ukavayo, sinzi ingene vyagenze. Ariko nduze gatoyi ngo ngiye kuri RTNB, naho nyene aha abantu bita kuri Petit Suisse na hariya kuri Cine Cameo hariho ahantu habaye concertina abasirikare. Inyuma yaho mbona brende, mbona abasoda imbere bagwira batere rocket, haza umusoda ambwira ati uri muri
wagiye hagati ibombe igira iguterure ibombe yandi. Ndavye inyuma ati raba harya inyuma hari rokete hari brende hariya naho hari umusoda agira arase rokete ati irya rokete bagomba kuyitera irya brende none irya brende irimwo nde ngo irimwo niyo mbare ngo yaragiye kuvugira kuri RTNB. Bon bansaba gukata nagiye gukata Asiatique n'ibiki nagiye no gushika he kugaruka kuri RPA jena niyo mbare aza yavuye ku radio kuvugiraho hari abandi bakorege bahasigaye yasavye kuvugiraho kuvugira vuge abamwumvise ruguru nuko habaye kudeta nuko Cyrille yari yagize. None kuba umuntu yarakoze ivyo byose umunsi umwe ukaca waduka umuntu ngo umuntu yakoze kudeta kubera ko yatanze ijambo umuntu yakoze kudeta agiye ku rutonde abandi nabo no munsi ati kuhaye ijambo agatogwasa uhembwa na idese. Ni ibintu bitagira bitagira insiguro. Gusa imbere y'ukurangiza henode kugira ngo umbaze ikindi kibazo cyo duha ijambo abandi nuko mwijoro ku mugoroba nko mu sayine z'ijoro mu nyuma inkuru y'umwana isubiye inyuma asubiye ku radio mbonye ivyo byose bishikiye narasubiye guhamagara Cyrille ndamubwira nti yamara ibintu murimwo ntavyo nzi mugabo byamaze guhakwa gatatu uno munsi nyene sinzi nuko nza gutaha urumva ariko ni n'abajournaliste d'office bamaze kugira sinzi rero nagomba twugane n'imfunguzo tutateka ntimwugare urumva tuza twuguruye abanyagihugu bariko barakurikira ruguru abajournaliste bafise ubwoba hageze 12 baturungikira abasoda batandatu bafise amakarachimikove pliante na chargeur imwe. Abo basoda samo igeze twari tumaze kuronka amakuru yuko hari ya mu Kamenge abo kwa Adolphe bariko baritegura kuza gutera abasoda. Ndababaza nti none mwebwe ni kubera iki ko muri bake mukamudafise n'ibigwanisho bikomeye muribaza yuko abagira babatere mu bashobora bambwiye ngo warabaye umusirikare reka je sinabaye umusirikare mugabo twe twakuriye ruguru kubera ko nababwiye ko intambara yaho ribi Makame harashika naho abasoda uvuye ku ishuri banaguhitana ati ngo uje kutwereka mu misozi wowe urahazi hariya zasiza wowe urazi muresi utegezwa ukagenda ku nguvu gahakwa no gupfirayo. Ndazi carico amarme d'équipe ndazi ko chargeur imwe rimwe amasasi 30 canke 40 ngaha bivana no koningana nibaza mwebwe ko abarungitse ngaha umusoda arandaba ndabona ko afise ubwoba mu maso mugabo ndabona yuko ivyo ndiko namubwiye muteye ubwoba mpamagaye Cyrille niwe yambwiye ati burya ivyo kumvikana vyanse muri batayopara ati mwitege yuko amaraso tegezwa guseseka tibasi kunyumvira. Bon yanasavye ko tumuha micro 22 avuga yuko atera kama abasirikare ko batokwemera ivyo atera kama abasendede atera kama intwaza ngabo basangiye mu makambi atera kama abantu ico gihe abakurikiye inkuru yiwe ijwi rya nyuma yavugiye ku radio yavuze hagati ya 3 z'ijoro na 4 turugara twatezwa guca twugura antenne 5h du matin. Abazamu twari dufise abazamu b'aba civile niho bampamagaye ndi muhira bati twatewe dutabaritse babasuda barara ngaha batatu bamaze gukomereka kandi abasigaye bariko baragwana ni igitero gikomeye ni n'abasoda babiri abo nibo bariko baragwana mu gaturutu inkoho zavuze n'ingwano zabaye na kamara maza niko kugira iki guhamagara gaciye ubwenge uri ministre de la défense tabari igihugu tabari radio yiwacu narigeze kugutabaza ndakubwira ko radio bazoyiturira none barahateye kandi baza kugenda bayituriye ndagusavye ututabare icyo yambajije ngo wahamagaye Cyrille naho mpamagare Cyrille abamuteye Cyrille abo yashizeho nibo batewe none Cyrille nza kumuhamagara ndamubwira karafise ingabo ni uri ministre tabara. Ico gihe nariko ndahinda umushitsi nariko mvuga nti ibi bintu bibaye nibiki 6h du matin saa moya ndibuka Mitabaro yakora kwisanganiro niwe yampamagaye avuga ati twumvise yuko RPAT hari amakuru ufise nasiguye nti abazamu bambwiye kuno twagiye gusubira kuja kuraba mu masaha ine mu masaha 5 ndahaciye iradio bukeye yabaye umunyota
umunyota uko bari barabiteguye barabikoze, hanyuma twarangaye. Umuntu rero yubahuka kuza kumbwira yuko ndiko ndahembwa na IDC canke nagize nabi guha ijambo Agatongwasa, n'ivyo vyose vyabaye, mba numva nti uyu muntu nimba adafise iyindi ntumbero arafise ikibazo. Sinzi ko hari akandi kabazo. Ego Gilbert, je ndagushimiye kuri témoignage yawe iri très touchant. Hama abariko baratwumviriza mwese, jewe j'étais co-host mu kiganiro King yagiranye na Gatongwasa. Hama abantu ils ont détourné complètement ibyahavugiwe. Je vous invite à kumviriza ico kiganiro kiri kuri YouTube ya Daniel no kuri je pense YouTube ya King n'abandi. Question ya mbere jewe napojeje Agatongwasa yari ku bijanye no na Gatumba. Hama yishuye ibyo yishuye. Hama haca haraza undi munyamurenge yitwa Michael Twigwaneho du moins kuri Twitter yiwe niko yiyita. Michael arapoza la question. Daniel ashaka komera nk'umukarira avuga ati ico kibazo cyaje cabajijwe. Jewe na King tuca insista kwico kibazo kibazwa. Gwasa aramwishura ati mon frère Michael iryo jambo ndagibuka ati je no kuri ntangorane mfitaniye n'abanyamurenge tusa. Mu nyuma haraza abandi bantu gupoza la même question. Je pense yuko muri ico kiganiro iyo question yayishuye je pense 60% du temps. Baca baja kugira ama space bavuga ngo iyo question ngo ba host ngo babujije abantu gupoza izo question. S'il vous plaît, genda mwebwe nyene mugende mwumvirize ico kiganiro. Hama si vous avez de quoi nous reprocher mutubwire ahabaye reproche tuyimenye. Kindi nari mfise mvuga abanyamurenge ego barabuze abantu 166 mu Gatumba, birababaje cane gose. Imana ifashe bazoronke justice. Ariko Uburundi twarabuze cane gose abandi bantu benshi batagira uko bangana. Tubabura na CNDD-FDD, tubabura n'abandi bantu benshi kandi yoyo iranaca twica uno munsi. Abanyamurenge bafise parmi eux aka groupe bise Akagara. Akagara, si je me rappelle bien définition, ingenda yibaronderere nari naragize umunsi umwe screenshot y'iyo definition hama nayizanye pour Akagara gisigura ngo agatsiko kahagurutse gushigikira akarengane gakoregwa abanyamurenge abavyeyi babo ruguru amaherezo kazotsindwa. Akagara gisigura donc abanyamurenge bakorana na Cisekedi Cirombo nkuko bamwita. Nabonye abantu bo muri M23 baje ngaha. D'ailleurs entre parenthèses Teddy yari yavuze ko aza kugira intervention ariko ngo bunyene yumva atamerewe neza. Il va venir un peu plus tard. En tout cas Teddy tu es le bienvenu. Yagira du partage expérience yiwe yaragiye kugira ama reportage mu mazone ari géré par le M23. Yagira du partage ukuntu bobo iyo bashitse mu mazone yahora rimwo intera hamwe aba FDLR abanyatura ukuntu iyo bashitse muri izo zone bagerageza gupasifia abantu no kuzana umwumvikano apana injyane n'ibintu by'ubujaruzi tutazi niyo bivuye. Ariko bon Teddy si tu as le temps uze kuduga rero neko ndababwira nti abo bantu bo mu Kagara b'abanyamurenge bakorana na Cisekedi Cirombo bakorana na CNDD-FDD nibo ba mbere bari responsable y'abanyamurenge benshi cane gose en termes de nombre bicwa hajya mu misozi kandi gushika n'ubu bakiriko baricwa. Mugabo nama mbona bariko barayaga ku ma space nta numwe muri bo aravuga ati mwugare konte ya naka. Barayaga bakishurana rimwe na rimwe nabi ariko nta numwe avuga ati reka twugare konte ya naka kuko yavuganye na naka. Nabo banyamurenge muratumiwe gusaba micro ntayonza kubima. Umuntu yagiye kuvuga ko dukorera IDC je yambrotse nanje ca ndamubloka principe de réciprocité. Yasavye ko ndamudebloka kugira uno munsi ashobore kuvuga. Écoute, il peut monter nta problème, arugururukiwe gushobora gusaba ijambo ariko ntajya arasaba donc ntaze kubesha ngo twari mwimye. Vyari ivyo reka rero dutangure kwakira abantu. Ndabamenyesha yuko David
yaje kuduha umuco kuri iyi dese no ku bindi bintu byinshi ariko arandika une série de livres sur les différents courants de pensée zabaye mu Burundi, le Burundi pré-colonial, colonial hamwe n'iyi y'ubu. Voilà, ni ahezi ibitabo vyiwe tuzomutumira hama adushikiriza ivyumviro vyiwe. Mugabo yari yambwiye ko afite amasaha 2 gusa, ubu 16h ihavigera mu kanya y'iwacu dans 30 minutes. Donc hari amakestion mwari mufise mu mupoza muze kunyarutsa, hari amakestion mwari mufise mu poza Gilbert naho nyene muze gushika, nayo mumbaza muze gushika. Donc uwa mbere yaduze yari yitwa Sikiri, karibu, ijambo ni gwawe. Nagize mwiriwe mwese aherereye. Jewe numva mengo nta byinshi novuga uko abantu bose bavuze bagerageje gutanga umuco ahubwo no kwiga nk'icyo cyayidese vraiment nationalize kandi mfise imyaka myinshi. Gusa reje ndavye iki kintu caje jewe naive manage kuri X, mbona umengo tukira twiyubake, mbona umengo turarose aho tuvugira abantu bamaze iminsi batavuga. Gusa jewe hari ukuntu mbona ibintu bubiri mu mico ibiri. Urabona abantu bose barazi crise yabaye i Burundi canke intambara ziba kw'isi, ariko hari abantu babimenyeye ku radio, hari n'ababimenyeye mu mpapuro. Ariko ndavye nka Gilbert umunyamakamba ivyo bintu avuze uko wewe abona CNDD kw'igihugu cabayeho uko catwawe izo crise, siko nk'umuntu atari muri izo ntara yoba yari nk'ibururi canke ahandi hantu hatabereye ibitero vyinshi abibona. Je ndi umunyaruyigi, je ndibuka ko twarara mw'ishamba niga primaire, mu gatondo tukaja kw'ishuri. Turi mw'ishuri ukaza kumva ngo barategereye ifuso, umupolisi yararimwo baramwisha. Jewe sincèrement umwasaya sinarinzi ko ari umuntu, sinabona image y'umwasaya. Ariko amaze kwa bijya vya cantonnement, twe dufise cantonnement hano twikarindo mu Kinyinya, abaroberi baraza gukina n'abasirikare, turabona n'abantu twari twishimye. Iyo mba nkwije imyaka yo gutora 2005 nayo gutora CNDD-FDD. Ariko no munsi urabona ko iyi kuha y'ibintu vya genocide je birankora ko cane. Ariko je ahanini nkeneye d'abord kubanza gutahura ivyo ari vyo. Je mba numva bavuga ibintu vy'amakrime vyabaye, sindumva umuntu avuga 96 ego baravuga bugendana, ariko ntibavuga isite y'Ibutezi. Site y'Ibutezi abasenedede baraje baratema abantu, c'était à 4h du matin, 3h comme ça, kandi nari ndahari. Bon, sindi vraiment prêt yo gutemwanya ko ari biri fru ntavyo mbona, sindabigira neza, ariko nari ndahari. Naryo ryanyuma navuyeyo baratema abantu. Imagine nimuka nuko abanyororo nibo baje kubahamba, abanyororo nibo baje kubahamba. Gusa sinzi ko bivye ikinogo basukamwo, sinzi. Gusa ndibuka ibiziga bitonze ahantu hakorera Copec. J'avais 7 ans, ouais, j'avais 7 ans. Rero iyo mbonye abantu turiko tureka guhuriza ku ico kintu, je sintahura neza kuko abo bantu nabo nyene hari ibibazo no munsi je babaza batunyishura, hari ibibazo nabaza batunyishura kuko umengo ni bakeneye ubutungane ku kintu iki. Oro dukeneye ubutungane ku mabi yose yabaye mu Burundi. Kandi nkaca nibaza ati mbe uno munsi dufate jewe nk'abo bantu batwaye n'ivyo biza vyose nk'imiryango yacu, uno munsi bo babaza umubabaro bafise. Nibaza ko atari uko baba barapfuye, ahubwo umubabaro bafise umubabaro ko nabo basize uno munsi bariko basibisa bo kombe dufati iboneka cane, inzara, nta butungane, ntaki. Ahubwo numva jewe nk'umuntu ntafise n'ubumenyi bwinshi muri analyse canke muki, twari dukwiye d'abord kubanza gukura mu nzira ibibazo biri no munsi. Ko dushobora kwibaza ukuntu umuntu ashobora kuvuga ubutungane hari intwaro ya CNDD-FDD. Nubwo ubutungane nubuwe, nta butungane bushoboka deja. Kuko ubutungane kuvuga guca urubanza rwa 93, ubutungane bwa genocide bisaba
bisaba competence nini uno munsi nta butungane dufise bwo gutunganiriza umuntu yafashe umuntu ku ngufu nta butungane dufise bwo gutunganiriza umuntu yanyaze umuntu wumva koko dufise capacité yo gufata ducira urubanza umugenerali ari mu gisirikare uno munsi donc je numva umengo ni guhuvya abantu canke je sais pas kugera uno munsi vraiment sindabitahura numva no umwanya abandi murakoze ego ivyo vuze vraiment nanje ndabishigikiye cyane gose jewe nshigikiye uburundi bwa twese justice kuri bose apana sur une certaine catégorie de la population ariko no kumenyesha yuko kuma enquête nagize iyo justice bashobora kuba batanayipfuza ahubwo bariko bakoresha ivyo vya genocide nk'iturufu yo kwiplasa muri politique ariko ivyo nzo bigaruka ko uwundi mwaka n'ibintu ntashatse gushika ko uno musi pour des raisons particulières ariko babandanyije bigira Kagarama Ruganda nzobafukura bose ndanababwire point par point naho baba n'ivyo barimo reka duhe ijambo twakire d'abord Wilson reka ndakurungikire co-host hama hariho umuntu yitwa Igiraneza yari yambwiye ko ashaka gufata ijambo Igiraneza fata uklike kuri micro en bas à gauche canda kuduza ucushika usaba ijambo ego reka twakire Damien hakurikire Sharangabo ego karibu bwana Damien ijambo ni gwawe mwiriwe neza mwiriwe neza karibu okay murakoze bo ngiye ndashaka kuvuga akantu gatoya kubyerekeye iriya shaka rya Kristo cyo mu Birigi ari umuvandimwe watanze igitekerezo cyangwa yatanze intervention yerekana ko batakifite influence mu karere ya politique ngira ngo yavuze ko ngo babiheruka harimo igihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda amakuru siyo kuko n'ibibazo biri mu karere hagati y'u Rwanda na Congo kuba kuri ambasaderi no gusopanyiza umutekano no gusopanyiza umubano mwiza u Rwanda rwagirana na Kisekedi Kisekedi gifata ubutegetsi ababizambije nabo ngabo ubwo ibyo ni byavuba n'igihe abatabazi bahongera muri Congo hari delegation y'iryo shyaka ubwaryo ryagiye muri Congo babashira hamwe babereka ukuntu bagomba kongera gufatanya kubafasha bakagaruka mu gihugu so ntabwo bigeze bava inyuma y'u Rwanda bashobora kuba bafite influence mu Burundi birashoboka ariko influence yabo mu Rwanda baracyatura mu bitugu kuva kirya kugeza n'ubu ngubu n'icyo nashaka kuvuga murakoze merci gushikiriza icyiyumviro cawe donc wovuze uti IDC iracafise influence d'ailleurs abantu bariko baratwumviriza nagize sondage nimba mufise inshuti canke mwebwe personnellement mumaze guhembwa na IDC muzi umuntu vraiment amaze kubereka fiche de paye ya IDC mwishure yego atavyo mwari muzi mwishure oya le sondage iri ngaho musi on va essayer de parler à tête reposée ata ujye umutima wundi reka munyemerere duhe Maxime ijambo niwe wa mbere je yanyise ngo un garçon de course de l'IDC ngo ariko arajugumira bari bavuze ko bafise umugambi ngo wo kutugwanya wo kutudetwiza mu byo bise ngo lokit Maxime karibu udushikirize iciyumviro cawe ndabaramukije kandi ndabashimiye ko namwateguye iki kiganiro juste ni précision avant de continuer juste nakwise personnellement ngo nandike renode ngo rigarso de course wa IDC ntavyo nigeze ndakubwira niba ufise aho nabyanditse ubishire ngaha kuri poste ha entete bose bayibona biri pardon reka ndabivuga ubunyene tutaraja kure biri kuri noze yawe biri kuri nakwise personnellement renode kuri garso de course wewe nukugira ngo tugire kameme pardon basi rero ko twese aba bantu 468 bariko baratumviriza wabwira uwo wari kuravuga karibu reka tureke amargame reka nduge kwijambo basi kumuha ijambo bo ego nivyo hari abantu benshi bavuze yuko batanzi ko ndi cyaduka nivyo ntibanzi koko ntaho banzi na hamwe ntibabesha mugabo sindi cyaduka cyane kubera jenserukira association bita Kirazira iyo association iri agréée muri Canada iri agréée officiellement bon ngira mbe bref muganda babwire
la mission de l'association. Ushatse aragenda kuri site yayo kirazira.org avyisomere. Nkora ibintu vyanditse, je nkoresha amafe sinca hirya no hino. Uwundi aza kuremantanya, ntunciremo ntihagire unciramo s'il vous plaît. Ushaka kuremantanya sur moi, acisha handi mugabo abanza asoma ivyanditse kuri kirazira.org. Mission yanditse gutya: promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur le génocide des Hey, nibaza yuko en ataje organisant kwigisha des association ahubwo yaje gusigura impamvu non, oya s'il vous ziribe plaît. uno munsi turafise umwanya jewe ndafise Eh, umwanya kandi ndawufise S'il vous nari plaît. mfise na Mushaka invitation ya kuvuga 20h ivyo nkoze. nayegeje inyuma Maxime navuge aheze hama tumupoza amakestion karibu Maxime. Voilà. D'accord. Donc, je répète la mission. Bose bavyumvira mu gifaransa, nzogerageza kwishira mu kirundi un jour. Promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur le génocide des Tutsis en organisant des conférences, des ateliers et des programmes éducatifs au Canada, au Burundi et dans le monde afin de lutter contre l'idéologie du génocide et toutes les formes de banalisation et de négation du génocide des Tutsis. Deuxième point, perpétuer la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Burundi. C'est ça. C'est ça la mission. Bon, muravyumva neza, muri cadre y'iyo mission, nshinzwe kandi nkora 24/24 7 jours sur 7 kubera ni engagement personnel kandi kubera ivyabaye 93 abari ngaha sinza kubabaza ko muvyemera cyangwa mutavyemera ntavyo nkibabaza parce que namaze kuronka réponse kuri benshi. Harabaye ibihumbi amajana n'amajana by'abatutsi bishwe kubera bavutse basa n'abatutsi bicwa n'abantu b'abamilita bo mu mugambwe Frodebu. Vyanditse muri rapport des Nations Unies, de la Commission des Nations Unies, S-bar 1996/682. Jewe mvuga amafe gusa. Rero, sur base de ça, jewe umwanya mfise ari minota 3 nagira ndayikoreshe ndababwire les 10 étapes d'un génocide. Kuko ni éducation, dukeneye kuvyiga, ndazi benshi ntibavyize, bamwe barabasiripri. Première étape. D'abord la définition. Le génocide est un phénomène humain dont le processus peut être analysé et compris. Le processus peut être analysé et compris. Il peut par conséquent être prévenu. Selon l'expert universitaire et activiste Gregory Stanton, le processus du génocide se développe en 10 étapes, ici résumées. Ces étapes ne suivent pas toujours une progression linéaire et elles peuvent coexister. No kuvuga ko uturiko turavuga mu Burundi udara region ayo ma étape ya génocide ari karaba. Muze ndasoma yose umwanya mfise, c'est très important. Première étape, classification. Division des personnes entre nous et eux par des groupes en position d'autorité selon l'origine ethnique, la race, la religion ou la nationalité. Prévention. Donc, si on veut prévenir la classification, qu'est-ce qu'on fait? Développer des institutions universalistes qui encouragent la cohésion sociale. Étape numéro 2. Symbolisation. Identification des gens en tant que juifs, roms, tutsis, etc. C'est marqué dans le livre, tutsis. Les distinguer par des couleurs ou des vêtements symboliques. Comment est-ce qu'on fait la prévention? Rendre illégaux les symboles et les discours de haine, ainsi que les vêtements identifiant les groupes de victimes. Étape numéro 3. Discrimination. Un groupe dominant utilise la loi, les coutumes et le pouvoir politique afin de nier les droits d'autres groupes. Prévention. Respecter tous les droits civils, politiques et la jouissance au droit à la citoyenneté pour tous les groupes au sein de la société. Toute discrimination fondée sur la nationalité, l'ethnicité, la race ou la religion doit être illégale. Étape numéro 4. Déshumanisation. Affirmation par propagande de la valeur moindre des groupes victimes par rapport au groupe majoritaire. Les assimiler à des animaux, à des insectes ou des maladies. Prévention. Condamner, punir rapidement et rendre culturellement inacceptables les discours, les crimes haineux, sanctionner l'incitation au génocide.
Étape numéro 5. Organisation. Conception de plans de meurtre génocidaire, en général par l'État, son armée ou des milices. Comment est-ce qu'on fait la prévention? Interdire l'adhésion à ces milices, sanctionner leurs dirigeants, imposer des embargos sur les armes vers ces pays et créer des commissions d'enquête. Étape numéro 6. Polarisation. Amplification des différences entre les groupes par la propagande, interdiction d'interaction entre les groupes, meurtre des membres modérés du groupe oppresseur. Prévention, protéger ces membres modérés et les groupes de défense des droits humains. Saisir les avoirs des oppresseurs et les empêcher de voyager à l'étranger. Étape numéro 7. Préparation. Identification et séparation des groupes victimes. Obligation de porter des symboles. Déportation, isolement, famine planifiée. Préparation de listes de mise à mort. Prévention. Aide humanitaire, intervention internationale de l'armée, aide majeure aux groupes victimes pour qu'ils se défendent. Étape numéro 8. Persécution. Les victimes identifiées et isolées en raison de leur ethnicité et de leur identité religieuse. Au sein de l'État génocidaire, les membres des groupes discriminés vont parfois être obligés de porter des symboles. Les identifiants et les biens et propriétés sont souvent expropriés. Prévention. Les organisations régionales ou la communauté internationale doivent se mobiliser afin d'assister ou intervenir auprès des victimes. Étape numéro 9. Extermination. Début des massacres perçus par les tueurs comme des actes d'extermination, car ils croient que leurs victimes ne sont pas pleinement humaines. Prévention. Seule une intervention armée massive peut arrêter le génocide. La communauté internationale doit soutenir cette opération en fournissant transport aérien, équipement et financement. Dernière étape, le déni ou la négation. Négation par les auteurs d'un génocide d'avoir commis des crimes. Blâme souvent rejeté sur les victimes. Dissimulation des preuves et intimidation des témoins. Prévention. Poursuite des auteurs du génocide par un tribunal international ou des tribunaux nationaux et par éducation publique. Mesdames, Messieurs, ndabashimiye ko mwampaye umwanya kugira munyumvirize. Mugabo ikibazo mfise notama ku bajournaliste bari ngaha bari chevronné n'abantu muri société civile bari ngaha bari chevronné. Imyaka 31 iraheze genocide ikorewe abatutsi mu Burundi. Muri ibi bintu 10 mpegeye kuvuga mu mpakaro rero ivyo mumaze gukoramo. Quand même protéger la vie humaine c'est la meilleure des priorités. Kubera ivyo bindi byose turiko turavuga umuntu ariko aricwa ntabyo tuzokora. None kubera iki crime sano, crime de crime kandi iri bien décrit dans la littérature, munsigurire nimba mwebwe en tant que journaliste, nimba société civile, mumaze kuja dans un atelier, dans une conférence où vous discutez les formes de banalisation ou de négation de génocide. Kubera iki ndabivuze gutyo? Kubera ibintu byose numva tous les jours, même dans ce space, c'est de la pure négation. Nahongejeje mushatse kumbaza ibibazo mumbaze rero. Ego, monsieur Maxime, d'abord, reka tuyage à tête reposée, nga nta numwe agira tukundi. Twagira ikibazo ca mbere abantu bariko bashirako irya screenshot il y a même pas un an, bon, un an et quelques mois. Wariko ukomera amashi ndayishimiye atwara igihugu c'u Burundi, igihugu carungitse abasirikare muri Kongo kuja kurwanya abajene bitahiye iwabo. Uvuga uti shinga icumu mu makungu. Hari uwabajije inbox ati mbega wewe uriko uramushingira icumu mu makungu à travers iyo association. Question ya kabiri bakabaza bati mbega kukarira cane gose Pacifique Ninahazwe na Kingi abantu dede ikariye cane akaba aribo nawe ukarira mugabo wewe ukabikora witwaje négation du génocide. Mwoduha umuco mbega Fokodeni yahagarika gukora génocide mu Burundi izoca ihagarika kuba négationné tutwo vyituko. Est-ce que négation du génocide mu Burundi izoca ihera kuko twarakumvise uvuga uti il faut couper les fonds au Fokode
ati Focode iri muri négation du génocide utireka ngire ngo follow the money connect the dot ngo menye ubaha amahera ama ndabafungire ibombo ni wafunga ibombo rya Focode mukabloka kingi négation du génocide izocihera karibu. Okay, malgré que harimo ama deformation y'ingene ariko ibibazo imbere bazinde na Maxime byishure muce kubera je sisi umwanya ku rotene ibibazo byinshi reka nishure ibyo bibiri ha mucibandanya. Bon, harimo ingene ubipoza ni byiza mugabo ndavyishura uko ariko kose de telefaso. Donc ico kibazo ca mbere shinga ico mu mashinga narabonye yuko ari abantu benshi bariko baragitwita kugira ngo bagire diversion canke banshire umugambwe CNDD-FDD canke Yego nkuko nawe ufata ivyo wishakiye ukaza witirira abantu dede ngira bakugiriye ivyo gira. Okay, d'accord. Okay. Quand même ijya twite narayigize kandi sinzoyifuta mugabo muri context nayigizemwo jewe nimbere yuko Burundi bwacu bwariko buravuga ko president agira avuge hama muri hariho version yo mu Burundi bwacu ivuga shinga icumu mu mashinga. Je pense que j'ai spontanément sauté somo nimba wimvira yuko nabivuze kubera nshikiye ndayishimiye ni kubera utankurikirana neza kuko ugiye kuraba neza James amatwita arenga 9,000 nimba mu matwite yiwanje 9,000 watwija yonyene yerekana ko jewe nkorana na CNDD-FDD ndagu challenge wewe murazi muragira murase abo muri société civile barafite programme ndondeza bafite bakingi barafite kuntu bagira amahoshi d'information genda mukoreshe ajya amahoshi d'information mukoresha kugira ngo murondere beaucoup plus de relation ou de lien que James taniye na CNDD-FDD kuko ako kantu ni gatoyi cyane gafata kandi urabona nta majambo manini vraiment rimwo navuze shinga icyuma mu mashinga kubera ni version iri muri Urundi ururimbo ruhagize igihugu ico ni cyambere ico ca kabiri bon urashaka kunyuta cya kabiri. Yego bwana Maxime ikibazo ca kabiri wewe wavuze uti jewe nshaka kugaza Focode ndabafungira ivomo. Oya je ntabyo nigeze mvuga niwa uzahana nabivuze ubiposte ngaho bose umva abantu bose ko baratumviriza baritemo apana guhindura amajambo yaje none Maxime reka tuyage neza reka tuyage turi pose no kamera je nanga ibintu byo kuba indyarya uri kushiramo uburyarya bunini. Okay ngira ngire sondage ngaha wewe nimba utavuze yuko ugira ugire ngo urondere ngo abafinansa Focode ngo ugire ngo follow the money ngo connect the dot ngo ugire urondere abayifinansa. La deuxième question c'était none ko wari wavuze yuko ushaka gukopira amafond Focode négation du génocide ariko cihagarara urumva ingene mbese kandi abantu bariko barumviriza wewe wabivuga abantu batumviriza reka sha Maxime isura none bishire ngaha wewe wabyumvise bishire ngaha Reynolds oui ubwo n'ubujyanya kandi sishako kubona ko tubananya discussion uri kurambeshera ku mugaragaro abantu Maxime wewe tanga version yawe donc wewe ntiwigeze uvuga yuko ni diversion ni manipulation grossière manipulation grossière kandi c'est très mauvais. Sinzi yuko muompa ijambo oya rindira reka mureka ishiremo reka bayishiremo hariho ufise audio hariho ufise audio ya Maxime ariko arabivuga nayishiremo tuyumvirize je kuvyumva vyo naravyumvise ariko ntarimo audio bayumvirize bose ariko amajana 5 ngaha apana kuvuga uhinyanya urutuntu sinzi mukurindira yuko irondere nta problème muyizana. Ego mugana agomba mbe ndavuga mukurindira yuko Reynolds aronka iyo audio. Maxime wabajije ngo ikibazo ngo amenyesha makuru bari hano ngo ni ryari wosigura ngo ryari ngo bigera bavuga ngo genocide yo mu 2093 hanyuma nibaza yuko mu biganiro niba ko wavuze kumaze wisunonoye gato wakurikiye amakuru zikahise ku Burundi wamukurikira jewe sindi umu expert mu bijanye n'amategeko canke ibiki mugabo mu ma space mumaze kumva n'abamaze kuvuga haramaze gusigura keshi bijanye na mechanisme zijanye no kunywanisha abarundi muri ico gihe
abantu baje barasigura uko Arusha yategekanya uko ibintu bizogenda, hanyuma n'abo wagiriza ba Fokode yanatwenza abo wagiriza ba Fokode ko taravuga ivyageno bari mu bambere ngira Pacifique sinzi nimba za gufata ijambo bifitiye umwanya mbwa bari mu bambere mu batanguye kwigisha ico bita le mécanisme de justice transitionnelle mu Burundi. Baragize n'ibigano bitari bike amaradi yagikora ivyo Fokode yarabikoze, biranatangaje ahubwo ku urondera amakuru imbere yo kuja kuvuga ikintu vyiza nukubanza ugashishoza ukarondera amakuru uti mbega ibintu ngira mvuge abo bantu ntibarabikorako. Jewe wombaza amareportage cyangwa ibigano no narakoze kubijanye na mécanisme de justice transitionnelle angana gute sino nabiharura none wowe kugira waduke uno musi uvuge ngo abo bantu ngo tubwire ryari baravyo ngo urumva bariko baravuga ivyo, ariko kandi none Reynold Jesse ngaruka no ko bibazo yakubajije kuko hano ntitwaje guterana amajambo cyane turi muri sentare ivyo vyose irirenze umunwa riba rirenze impinga. Ivyo uvuze uno musi hari ubuhinga bwa none biragumaho harababibika cyangwa umuntu ashobora kuja kwirondera ico kiganiro wakoze kuri space uriko urasigura kirahari, ariko je sinaco ngomba kugaruka ngo vyemere ngo ko wabivuze canke bihakane ko wabivuze. Ico sico kibazo mfise ahubwo nukwagiriza abantu utazi nivyo bakoze muri kahise. Uno musi uriko urarondera kugira iyo promotion aba yiyo association yawe kirazira iyo unyagiriza ati wewe Gilbert niyo nkuru narakurondeye hoza kumfasha muri space iyo kuvuga iyo kwigisha abantu yuko dukwiye mu karere k'ibiyaga binini kwiyamiriza ibintu bijanye na genocide nuko abantu bobisigura nkaca ndakubwira ati ndanse oya ndakwankiye aho wari kuza no musi kavuga ati Alice Hakizimana wowe Gilbert niyo nkuru mwebwe mushigikira ro negationisme, ariko kubutazi ivyo twakoze byose bataraduturira amaradiyo bakatwangaza tugashika ngaha kuba twebwe tubura abantu bacu bapfuye tumaze imyaka 9 mu buhungiro jewe n'abandi amaradiyo adashobora kugira kuba ntashobora gukora umwuga nkuko wategezwa gukorwa ngo ndonka abasended ngo ntaye ngo ngiriki kuba utigeze unansaba n'umunsi n'umwe ati Gilbert mbega nimbuzi yuko udahembwa na IDC canke udahembwa n'ikindi canke ivyo bintu bataguha amahera menshi ngo naje ndafise ivyiyumviro ngomba gushikiriza umfashe kuremesha ikiganiro tuvuga ivya genocide warandondenda wararondeye Alice aranga nkuko abandi baturondera nkuko Reynold yandonde wo mubaza Reynold ko uno musi nuko ndumutumire nene tumaze gukorana ibiganiro none ayo mafaranga yararose IDC ampemba urumva nituriko turaterana amajambo kumbure gashobora kuba karaguciyemo kumbure ko ushobora kuba hari amakuru tarufise nkuko David yasiguye kahise ka IDC kumbure ko urashobora kuba waravanze ibintu ukavyitiranya. Uno musi naryohewe Reynold muri football bavyita fair play kuba umuntu amaze amezi 2 ariko aracafuza amazina y'abantu. Twebwe turi muri demokrasi, twebwe ntituraho umuntu ngo nuko yantutse nuko yanyogeje, twebwe ntituraho ngo nuko umuntu ngo yanyirukanzeko. Nagomba ndakubwire uno musi ndayishimiye atwara igihugu avuze ati we Gilbert niyo nkuru ndashaka ukuntu twokorana nawe kugira ngo impunzi zose zitahe abantu bose batahe ya maradiyo yanyu mwahora mukorana yose aca asubira yugurure ntihagire umuntu numwe asubira kunyuruzwa ntihagire umuntu numwe asubira kuyicwa ntihagire umuntu numwe asubira kurya ivyo atabiri yakuye ngo nuko yabaye mushikiranganje ngo yubaka ama etage 3 mu mwaka umwe agura amafuso agende anyage utuntu tw'umutamakazi yirondereye umaze imisi ubona abagenda kwambambira umukuru w'igihugu yateguye ibiganiro n'ugomba kubaka bakamubuza kubaka utwiwe. Ivyo ko vyohera mu Burundi tukareka iyo association yawe iri agire kuko tiyumvira kubera iyo association yawe ugenda kuyagira muri Canada itari yagire mu Burundi nuko hari kibazo icyo nico wategerezwa guherako ati rero uko ngomba kuvuga association yiwanje igwanira iki reka ngende kuyikora hari hanyuma jewe nta ivy'ubwoko nukuri Maxime
umbabarire ni ububasha bwawe bujyanye nk'imigambwe harimo wahisemo we kuvugira ubwoko bumwe jewe vraiment ubwo ni uburenganzira bwawe mugabo nimba wahisemo uburenganzira bwawe bwo kuvugira ubwoko bumwe ikibi nuko abatagomba gufata iyo nzira yawe uca ubita abanegationiste ico nico kibi jewe numva nayo kuba waravuze ibyo n'ibindi jewe ntacyo bintwaye kuko ntacyo niyagiritse ivyo byose ntacyo niyagiritse sindi umuvugizi wa Fukote sinza kuyivugira mugaye irafise uko ikora n'ikuri uburyo kandi ibikorwa ibakora yaba biba bironkera uburyo barindira uburyo bakora ku bikorwa bakora sinibaza yuko bonakora n'ivyo bakora ahubwo nta makuru ufise ariko ico nitwogipfa kudafise amakuru ukavuga ibiri ivyo wiyumviriye ukaba ufise na cause ugomba kudefanda y'ubwoko bumwe n'uburenganzira bwawe ariko umunsi wambwiye ati ngo tugire ufashe Gilbert ngomba gutunganya deba mbega abantu barantahura cyane ntibantahura mu karere k'ibiyaga binini turavye ibibazo bihari mbega hakenewe ko haza organisation canke association idefend ubwoko bumwe hanyuma ifashe iki imari iki ikibazo dufise no munsi muri Grarake ni cy'abahutu n'abatutsi canke n'indyane eske hapfa abatutsi gusa 93 nkuko bivuga barapfuye urya Alice Hakizimana uri kuravuga uraza abo yabuze 93 nimba umaze kumviriza intahe yashinze sindi kubizi ugiye kuvuga ibintu mwe nivyo banza umenya ati umuntu ngira mvuge ninde amaziki yakoze ibiki eske ibyo mvuga ndabifitiye ivyemezo ngira uhora wumva iyo nkunze kubaza ibibazo ndavuga nti uyo muntu gira ukorera intebe ishushe urafise ivyemezo ayo makuru uri kuravuga urayafitiye ivyemezo aho niho hari ikibazo gusa kuri jewe nayo ibindi ni uburenganzira bwawe kwisi hari imihari myinshi ishigikira ikavuga yuko ishigikiye n'ibintu abantu bose badatahura nawe ni uburenganzira bwawe ariko jewe ntukanyagirize ngo naka wohembwa iki naka nawe cyane iyo organisation iri muri promotion iri muri mpaye ijambo agatogwa Srenode yigeze kukimbaza ngo utandukanye donc promotion kuguha promotion umuntu guha promotion umuntu hari icyo dutandukanya hagati ya journalisme na communication jewe sindi muri communication ya senere canke ya gatongwaza jewe sindi muri communication ya Frodebu kubera ko mpaye ijambo Leonce jewe sindi muri communication ya Francis Rohero kubera ko azokwitoza kubera ko ndamuhaye ijambo ejo ni wumva ndiko ndamuhaye interview cyaka nti usigure sinzoba ndiko ndagira promotion yiwe abamutora bazomutora jewe ikimpanze nawe cyategezwa kuguhanga Maxime nimba uri mu patriote nuko ata myaka 10 yindi yorangira tugeze ku 9 irenga abarundi tutarataha nayo iyo organisation yawe ivuga by'ubwoko bumwe nibizo dutahana mugabo je dutufora kubera ko ivyo vyatugejeje habi amacakubiri yatugejeje habi n'abagomba kudutandukanya nivyo bariko barogerako nivyo biyumvira rero jewe si naco n'uburenganzira bwawe ndasubiye mu Maxime kandi sinda nagushavuriye ahubwo jewe gusa mvuga nti uyu muntu yaranyihenze ko uyu muntu ntanzi neza n'amakuru afise peut-être ashobora kuba ari umuntu yayamuhaye mugabo atariyo hanyuma igikuru nuko duhuri hano mu kiganiro igikuru suko wiregura ku byo wavuze ahubwo igikuru nuko wova ngaha muri kino kiganiro uhindutse nico niyumvira reka subiza ijambo Henry de Butari nimba ari karanyumva reka ndakwishure kubera wamvuze cyane ubwa mbere na mbere Gilbert waciye ubwenge uri mu journaliste chevronné ukora ivyo uzi kandi ukavyemanga nico ndagushimiye kubera ivyo wavuze n'ubu nibyo usubiyemo autrement dit wewe ushinze icyumu uravuga uti jewe Gilbert niyo nkuru nzoguma mpa ijambo Rwasa naho yagirizwa amacrime de génocide contre abatutsi notamment abanyamurenge muri 2004 hanyuma ukavuga uti Rwasa qui est un crime génocidaire ashobora kuba umudirija fitire no kuvuga ko uri gutransforma Rwasa en criminel génocide de Tutsi un messie qui va sauver abatutsi. Ça vraiment je suis désolé ico cyumuntu tugihurizako
kuko jewe iyo mvugo ndayita negationisme ni muri yama etape 10 navuga ndabikubwiye sindakubesha. Faire la promotion de Agathon Rwasa, bien connu comme un criminel génocidaire contre les Tutsis, notamment Abanyamulenge muri 2004, ukamuha plateforme kugira ngo umujane hejuru ari atwara igihugu abo mu dirija avec tous les honneurs, c'est faire la promotion d'un criminel, essayer de le transformer en messie, ça ne passera jamais, surtout pas chez Kirazira. urakoze Hanyuma cyane bazudindire gato.